twagendeye komine na komine mu bintu mu ntumbero y'ikivugo cya mbere tuvuga ati amahoro. Murazi yuko amahoro ari ikintu gikomeye, rero umuntu wese ahari yokwama aharanira amahoro, akagwanira amahoro, akabumbatira amahoro, kuko amahoro nico kintu cya mbere mu buzima bwa misi yose ku muntu mu gihugu aho aherereye, ku mutumba, muri serire abamwo, eka no muri komine abamwo. Rero iyo atari amahoro nta kintu na kimwe cohakoreka. Rero mu kivugo cyacu dushyira imbere amahoro, na cyane cyane kugwaruka. Murazi yuko ugwaruka ariyo nkingi y'iterambere kandi ariyo nkingi y'ikintu ikintu cyose muri kazoza. Rero ishami yo kwidiga haguruka yashimikiye kugira ngo yame yigisha ugwaruka mu kubaramura mu byo basanzwe bafise, mu mparo bafise, eka no kubigisha kugira ngo baharanire amahoro. Si cyo gusa, hariho n'ibindi kwerekana imboreza cyane umurongozi ugwaruka. Nubwo twabivuze niko kazoza keza. Mbega umurongozi niki, mbega imboreza niki? Nikuvuga yuko iyo umaze kuba uri mu bantu ejo ushobora kuba ikintu kizima, nuko utangura kwiga mbega nzoba imboreza ryari cyangwa nzoba umurongozi ryari. Mbega imboreza niki? Imboreza umuntu agaragaza guharanira ikintu, agaragaza kurwanira ikintu, agaragaza kurema ikintu. Nikuvuga yuko nguko ikivugo cyacu kitwereka, iyo umaze kuba imboreza cyangwa umurongozi mugaragaza gukora ikintu, muharanira ikintu mwoshobora gukora kugira ngo kibateze imbere, na cyane cyane mu gushinga amashyirahamwe cyangwa mu gukora ibindi bikorwa byoshobora kubateza imbere muri kazoza. Hari ikindi nacyo cyerekana ukuntu umuntu yoshobora kurwanya ubushomeri. Ni kuvuga iki? Iyo umuntu umaze kubaho ukaba ufise imyaka 18, hariho ikintu utaba ucizeye mu bavyeyi, hari ikintu utaba ucizeye muri leta, kuko hari Imana baragufashije ukaba warize amashuri cyangwa ukaba ufise ingufu. Mbega akazi muri leta karaboneka? Mbega akazi mu masosiyete hose araboneka? Muge rero Imana yaguhaye impano ikaguha ubwenge, nuko wogerageza kurema ukakurema akazi nako mu kukarema kari muri wewe. Iyo ukaremye karatuma ushobora kwiteza imbere, ugateza imbere umuryango. Nk'akarorero, iyo wiyumviriye gukora akazi ukarema akazi, urashobora kuvuga ati reka ndandaze, reka nkorore, reka ndime, reka nkore ibindi bintu bitandukanye. Bijya bintu iyo ubiremye biraguteza imbere, bigateza imbere umuryango, bigateza imbere igihugu, eka bigateza imbere n'abandi bantu batandukanye. Rero mu kivugo cyacu cyangwa intumbero yacu nuko twaba tubwira ugwaruka ati ruhaguruke rukure amaboko mu mpuzu, ruhaguruke rukure ubushomeri, ruhaguruke rwiyumvire gukora hamwe kugira ngo bakore ibikorwa bitandukanye kugira ngo bagwanye ubushomeri. Rero tutarandiriye, murabona ko n'amasaha ariko arajya kure. Intumbero yacu niyo hino muri make tuzakiriye neza cyane ikintu cerekeye guhuza imigwi ikamenyana, kandi iyi migwi iri kirahura igakina, twasanze niyo mahoro arama, abantu bagahura n'abandi. Twebwe tumaze kuba dushyigikira urugwaruka rwacu, turabona ko harimwo ikintu cy'amahoro cyane, guhuza, gusubiza hamwe, bagahanahana ivyiyumviro, nta mutima mubi. Nibyo tumaze kubona aho duhereye no guhimiriza. Icyambere cyo iyo tumaze gushigikira urugwaruka, birumvikana ko tumaze gushigikira urugwaruka, icyambere niyo mahoro, no guhimiriza abagenzi bacu abakuze nkanje, tubumvishe iki gikorwa urugwaruka rwacu rwatanguye. Icyambere kirimwo ukubahuza, kirimwo amahoro, kirimwo no gutera imbere muri kazoza. Turabona ko harimwo
itara turabona abana tubonye bafise tara nziza yuko mu minsi iri imbere bazoshika ku kintu cy'akamaro natwe kandi twizeye ko bishobotse tubona bashigikira uko dushoboye mu byo tubonye ahubwo nibashireho imigambi barondera ukuntu boshiraho ikigega barondera bege baje hamwe bagira ikintu cishira hamwe cyo kwiteza imbere bamoneke bari umugwi bazana ivyiyumviro hama babishikirize twebwe abanyagihugu tubashigikire irishira hamwe turarikengurukiye cyane n'umutima wacu wose ni rya mbere kuva dushigikira izi nkino tubonye ishira hamwe nkiri riza guseruka muri komine yacu ya Mubimbi bagatanga ikiganiro bakere kugwaruka ingene bakwiye kwiteza imbere mu nkino turarikengurukiye cyane nk'abanyagihugu nserukira n'umutima wacu wose muragahora muco mwame mudushigikira kandi ndetse muzogaruke kandi harakanya duhanehana ibindi vyiyumviro by'ingene twoteza imbere iki gikorwa mwatanguje gushigikirana nukuri je numva ndyohewe cyane kuva ninzira muno mugwi wacu wa Pinefse ni rya mbere mbonye ibintu nk'ivyo kandi muraza muradufasha turabe natwe yuko twotera twegera imbere YPD haguruka ni giki woribwira ni gute ushimira jewe nukuri narishimiye cyane kuba bakoze ibintu nk'ibi uko rero norishimira nuko twebwe twofata ingingo yo ivuga ati murabe mudufashe kuno mugwi wacu turabe natwe ko twotera imbere ubwe kwiteza imbere kwacu nuko twoshira ibikorwa imbere hanyuma tugakora tugafatanya nabo onye bandi bene wacu dushobora kuba turiko dukina ngaha anye hanyuma namwe mugasha muraba mukadufasha mu kibano no kumanza tugaforoma abandi bato hanyuma tukaca dukora nk'ikigega dufate tukabereka neza yuko natwe aho tugeze babone yuko turiko turatera tuduga turiko dutera tujinyo ubwa mbere na mbere ko turashima Imana ko nokino rwarangiye nta mukinnyi yagize ikibazo ngavunikaje mu bitaro nkuko bikunda kugenda cyo turacishimiye hama tuko turakina n'indi ekipe iyo muri ko turakina n'indi ekipe twashaka intsinzi nabo bagashaka intsinzi twakiriye ko twatsinzwe nabo badutsinze ya inifini kugira fair play tukamenya ko abana babiri bagatsinda umwe ubumwe kandi baguma ari bwabo bundi nyene n'amahoro aguma bane kwako nyene nko mwabibonye amahoro tugiye kuyasasagaza mu bijanye n'inkino nyene tugereza zo turakina n'abandi bantu bo mu tundi turere ahandi ma ekipe kugira tugume tumenyana twigishanya bamwe bigisha abandi ivyo batazi twigishanya urukundo kugira amahoro n'iterambere bigume bibandanya twongeye tunijukiye no gukora ibikorwa by'iterambere n'akabasha mwaduhaye gasabo ni muri ekipe y'iwacu tuzega dutanguza akantu gatoya tugura akantu bikwiranye tugashira ahantu kaze kazana inyungu buke nibwo rugendo kandi gato karakora turizeye ko tuzotera intambwe buke